murakomeye Noel nziza Noweli na Merry Christmas vyiza cyane. Hey my good gods, Noweli nziza, aha yeah, Noweli nziza. Ufite turaryohewe ko na Noweli ari no munsi hama bo twibuka umukize yatuvukiye murabizi namwe umusaza mubizi. Rero no munsi twifuje kuganira namwe ku vya Noel, nimba Noel ko barakaryo ko kugaragaza urukundo haba mu muryango mu bagenzi canke muri babantu dusanzwe dukundana. Ndavuga urukundo ruri hagati y'umukobwa n'umuhungu. Yep, uno musendi kumwe n'abantu dusanzwe dukorana ibiganiro muri BNP TV, Burundi News Publication TV. Hariho wa BNP Sport turagize mwiriwe mushinga na Herishari. Urakoze cyane Arlene. Barabizi ni Richard bakunda kumbona muri BNP Sport umugabo no munsi naje mu vya Christmas. Yashusho kenane muri sport. Christmas namwe murayikunda cyane. Abantu mukunda sport. Mukunda sport. Ibindi bintu byose siho muba muri. Ubundi nk'abantu bakunda umupira muri Premier League inyuma ya Christmas musumwe hari ico bita Boxing Day. Boxing Day yabaye ama match. Kuvuga wova muri no n'unduja mu match. Ubandanye muri mood. Mood ya sport ya hose. Okay, atasuhundi nawe ari mu kiganiro cyitwa Ndi Connect. Ico kiganiro tubafitiye agasha mwe mugume muri YouTube channel yacu Star Times. Yes, Mr. Alba. How are you? Fine. Ego, Merry Christmas ndabona bishushe bikwaye. Yes, Merry Christmas kuri wewe, kuri Richard no kwandi bose bariko baradukurikira. Merry Christmas, Noel nziza kuri mwese. Ndabaramukije neza ko tugiye kwisanzura hamwe n'abadukurikirana, hamwe ndetse n'abakunda ikiganiro ca Noel n'abakunda umunsi mukuru wa Noel. Ni gushaka kubyibaza ko tugiye kwisanzura. Akaryo mbere ko twisanzura. Reka twumviza akarimbo. Ofite ndimira irangyohera. Irampimbara ndayibatuye ndayitura n'abantu ko badukurikira. Yeah, Noel nziza kandi Noel nziza kandi Noel nziza kuri mwese. Yeah, muti rero Koba akajya kugaragaza urukundo Noel, ariko imbere ko tuvuga kuri ryo kuri sujet yacu Albert ubwire Noel bujya abantu benshi baravuga ngo ntiyari ku itariki ya 25 hari ivyugwa byinshi. Reka dusuye kwibutsa abadukurikira origine ya Noel. Ego kuba ariko baradukurikira no kubazora bakino kiganiro Noel nkuko ubivuze ni mu bisanzwe abavyumvira gutyo canka ababizi gutyo ntibihenda kuko Noel turavye imvo n'imvano yayo. Noel ubwa mbere ni jambo risigura riri mu rurimi ryaje riva mu rurimi rw'ikilatini risigura natalis bitigura jour de naissance. Rero iyo jour de naissance kugira ngo bayizane ngaha byavuye ubwa mbere ko yaje ihuzwa n'ikirangamisi c'abakiriso. Yaje ihuzwa n'ikirangamisi c'abakiriso no kuvuga ko kera aba muri Europe n'abayapani wari umunsi abapagani novuga bahimbariza ko wari umunsi w'umunezero niko novuga kuko bahimbaza umunsi wo kugaruka k'umuco no kuvuga le retour de la lumière après l'hiver. Nuvuga ko bari mu bihe bikanye cyane bagize iminsi batorohewe, hanyuma rero umuco ugarutse wari umunsi w'umunezero udasanzwe. Rero mu kinjana ca kane mu kinjana c'12 ubwa mbere niho hatangwe kwibonekeza iryo jambo natalis jour de naissance. Hanyuma mu kinjana ca kane après Jésus Christ kuko iryo jambo ryavutse mu kinjana c'12 imbere y'ivuka rya Yezu, ariko mu kinjana ca kane inyuma y'ivuka rya Yezu niho hari ku ntwaro y'umwami yitwa Constantin, hanyuma hari n'umupapa wa Ecclesia Catholique ico gihe yari yitwa Libert,
niho rero bashinga yuko uwo munsi boza barahimbaza ivuka rya Yezu itariki ya 25 ukwezi kwa12. Ivyo babigize kubera ko bashaka ko abakirisu binyaruka kubaja mu mutwe, kubera bari babihuje n'umunsi bahora bahimbariza ko umunsi wo kugaruka k'umuco. Tukaba tuzi nk'abemera, nk'abasenga abemera Yezu Kristo, turazi yuko Yezu nawe yavutse avuka ari umuco w'isi, avuka ari Imana ije gutanga ubuzima. Uko kuntu rero abanyaburaya babona ko ukugaruka k'umuco nukugaruka kw'ibidu babona bati ni la renaissance ya nature. Nuko rero bavuze bati ukuvuka kwa Yezu aje gutanga ubuzima, babihuza n'ubwo buzima babona ko basubiranye inyuma yo kubona umuco. Rero Yezu turumva ko n'umuco w'abantu, yaje ari Imana iduha umuco, itubera umuco, iduha ubuzima. Tuca tubona rero no mu gihe cya Noweli, urabona no ngahi wacu turabona hari ibintu byinshi tubona bigize Noel. Hariho sapin de Noel, hariho marché de Noel. Muri ico gihe abantu baraja gusuma, baragira amadekor, baragira iki. Ivyo navyo nyene bifise aho byavuye. Aho byavuye naho nukuvuga yuko nka marché de Noel yagiye kuvuka mu 1570 aho bita Strasbourg. Niho batanguye kugira ibintu by'amavante, kugira bagira amadekor y'ibintu vya Noel niki. Hanyuma sapin de Noel nayo yabonetse mu bihugu vy'Ubudagi mu kinjana c'16. Niho batanguye kugira rero iyo dekor, batangura kuyikoresha. Donc aho rero niho batanguye kuvuga ati aya mafestivité bagira vy'amadekor niki. Hanyuma ariko kandi hariho n'ikindi kintu dukunze kubona, Père Noël. Tabona mwambaye amashapo, mwese no mwese mwabaye Père Noël. Nta Mère de Noël ba? Kwiki Mère de Noël? Mère de Noël sinzi ngira ntiyabayeho, kubera yuko igituma bavuga Père Noël ni umwepiskopi yarahari ico gihe. Santa Claus, ahantu bita Santa Claus, yari umwepiskopi yakunda gufasha abantu bagowe, yakunda kwitaho abantu. Yarakunda kubafasha, avuga yarafite generosité ikomeye cyane. Niho rero ico gihe hari muri ico kinjana ca kane nyene, mu kinjana rero c'16 c'19 niho batangura kuvuga bati bagerageze gukwirakwiza ko Noel yoba iyo mu muryango niyo kwitanaho no gufashanya. Bacaro bavyitirira uwo mwepiskopi yatangura gufasha yarakunda gufasha abantu, batangura rero kwereka abantu ko agarutse aje azaniye amakado abantu, kumwe yahora ashira imfashanyo abakene, abatishoboye. Niko rero baciye bazana Père Noël aza nk'uzaniye amakado abantu, nk'uzaniye umunezero abantu muri ico gihe civuka niki. Rero watubwiye uti mbega Noel ni ko barakaryo vy'ukuri ko kugaragaza urukundo. Turumva yuko yabigaragaje uwo mwepiskopi yitwa Saint Nicolas. Saint Nicolas yarabigaragaje, arafasha abantu, aragira iki. Naho rero vyavuye birasakara ko abantu batangura kwitanaho, ca tubizana mu rukundo naho rero. Mbega uno munsi rero Noel ko twumva ari ukwitanaho, ni jour de naissance. None ibe umunsi wo kuvuka k'urukundo, umunsi wo gukomera k'urukundo. Where is the link? Where is the link? Hamwe mutubwire, musangiza ariko aradukurikira, twumve ugo rukundo kungene tworusangizanya, two kwitanaho, twofashanya, duhimbaze iryo vuka rya Yezu hamwe no gufashanya mu rukundo no gukundana no kwitanaho. N'utugifti turimwo. Consigura duhaye ya origine ya Noel, avuga ko Saint Nicolas yagaragaza urukundo. Nubashaka gutara where is the link ko n'ubundi dutabura ko Noel ari naissance, ivuka rya Yesu Kristo. None hari ivuka twerekana urukundo kuri uwo muntu yavutse kandi akiri umubebe. Where is the link of it? Where is the link? La naissance et l'amour. Oya dusiguri. La naissance et l'amour, oui. La naissance et l'amour, kubera twabonye yuko inyuma yo kuronka umuco ubwa mbere dusubiye inyuma cyane, baragira umunezero. Nawe we ubu turi mu gihe c'imvura, mu 12 imvura iragwa. N'uyu munsi imvura yaguye. Iyo imvura izerutse iragwa, wumva nyene ukanye, wumva utameze neza, ntugira uwo munezero. Rero ariko iyo haje umuco urisanzura, uranezerwa, uragira akanyamuneza, n'umubiri uravyiyumvamo.
none iyo havutse abantu bubatse barabizi kudusumbya, iyo umwana avutse bagira umunezero ngira ngo umwe nk'abantu bo baba baheruka kugira amahayaje akaba ari umwana wabo wa mbere, bagira umunezero umwe nibaza yuko bigoye ko bazosura kugira ico gihe, kuko umwana abaje kubaha izina rishasha, kubashira mu bavyeyi. Rero ubwo rukundo rwivuka, uwo munezero wivuka ucuzuka twibutsa aho urukundo rwahereye. Ujya mwana yavutse kubera hari hano urukundo rwahereye, nubwo rukundo rubwiza kubandanya sesho isi sesho je basi haje dusuma uko cyane amucange dufise umuntu dusanzwe dukorana ko adushemo cyane cyane je ubona ufise n'indi post yo kumuha yes isha mbega nani gahisha uri korera mu Burundi burya turafise umuco vya vrai wo guhimbaza Noel canke usanga turi uko tuvuga ngo Noel no gusesagura ugasanga canke twashushe ko yako ngo ni imanza zihereza umwaka, umuco by'ukuri wacu w'igihugu wacu w'igihugu ngo wavumbwira ngo muri constitution harantse ko tegeza guhimbaza Noel kuno yashatse kuvuga uri kurara abarundi ubona duhimbaza gute umunsi mukuru wa Noel? Mbere na mbere nubwo atavyigwa bihari mugabo abarundi benshi n'abakirisu kandi ivuka rya Yesu Kristo bisaba bihuriye n'abakirisu abenshi rero bawuhimbaza na caca mu masengero, mugabo arabandi mu masengero sinzi ko murabibona baravuga bati turafise abana mu muryango, umunsi turavuye gusenga mugabo canke nubwo tutaraja gusenga hari ico tutegerezwa gukorera umwana kugira ngo abone ko hari ikintu caba umunsi mukuru wabaye, kuko akenshi ndavana umunsi mukuru w'abana niho usanga rero babana b'abanyeshure babajaye mu birori n'ivyo muri famille hari ikintu bakoze uko kuwuhimbaza abenshi mbere nta nuko banasesagura cyane, sinova ko basesagura cyane kuko imisi yo gusesagura nimwe avana yabakuze akenshi ku bana kuryohereza abana abaruguru. Hari ibintu ushobora gusanga muri ano mezi bidahari, hari ibintu bita ibigori muri ano mezi msa ntabiba bihari, ibintu birimwa mu mwonga mugabo iyo ugakoze nkaho ukagura muri famille uwo munsi umwana ukamusumira utwo tuntu akatubona akavuga ati no musi Noel je ndibuka kera aho baranaririmba ko barabona ko ari ikintu cyahindutse mu muryango, ni muri iyo sense si Jean gusesagura cyane mugabo ni muri ubwo buryo kwereka umwana ko ari ikintu cabaye, akenshi bafata nko kumena umunsi mukuru wabo cyane cyane kuko nivuka ry'umwana Yesu Kristo nawe wumva ko bifise ahantu babihura nabo bana. Hari abakunda kuvuga ngo Noel ngo ni umunsi mukuru wabemera, abandi bavuga n'umunsi mukuru w'abapagani kubera ko Yesu Kristo ntiyavuze itariki 25 z'ukwezi kwa 12. Wewe iyo quel est ton commentaire sur cet adage? Kuri ivyo jewe nibaza ko singbintu nkunda ndemera Yesu Kristo izo babimenya abantu mugabo nibaza ko ntibikwiye guteza ikibazo kinini cyane ahubwo igikomeye gusa no ko Yesu Kristo yavuze. Kuba bo bashizeho iyo tariki y'amavuka nubwo abantu bumva ko atari iyo tariki yavukiye ko numva umengo nta kibazo byatera abantu cyane kuko nimba wemera Yesu Kristo uzi Yesu Kristo wari nivyo tuma uva ko cyane ngure kumwemera kwa ngo wumvise ko itariki tumuhimbariza ko nk'ivuka giye atari yavukiyeko. Nibaza ko rero abantu ico dukwiye kumenya ahubwo ni Yesu Kristo ninde akamara afise nakahe uriye kuja kwita ku matariki cyane. Murahuje iciyumviro? Ego cyane turahuje icyumviro kuko urabizi nivyo natanguye mvuga nukuvuga uguhuza ivuka rya Yezu n'ivuka ry'umuco ico gihe kuri abo bari bakira abapagani batari bwamenye Yezu. Tumenye bwa mbere igituma bahimbaza uwo munsi bavuga yuko wahimbazwa n'abapagani, Yezu Kristo ntiyari bwavuke. Hanyuma nukuvuga bahuje iryo vuka rya Yezu n'uwo munsi mukuru bari basanzwe bahimbaza bamenyereye kubera agaciro bahereza iryo vuka rya Yezu. Rero je ndemera Yezu Kristo, ndemera Imana, nico gituma yuko mvuga nti nta mpari zohaba ahubwo hoba kuraba tuti mbega Yezu Kristo kubemera adusaba iki. N'abapagani rega barafise ivyo bemera kandi barafise nuko bifuza ahantu homera neza ukungene urukundo goba mu bantu. Nibaza yuko nta mupagani atemera urukundo. Umva ko no munsi turiko tuvuga ku rukundo turabona neza yuko Noel ni urukundo, Noel ni umuco, Noel ni ugufashanya. Igituma hagiyemwo n'abana nuvuga ko nuwo mwana nuwo Yezu yari yavutse hanyuma
hanyuma rero bashaka kwereka abana ko uwo Yezu akiri muto nukwitaho abana nukugira urukundo nukubasangiza mu muryango bakabona ko ari gusangirira hamwe hanyuma n'umunsi w'umuryango kubera n'umunsi wo gukoranira hamwe biteho nabo bana babereka urwo rukundo rero urumva novuga ko guhimbaza Noweli cyaye kuyemera no kutayemera ntibikura kwemera urukundo none Noweli uno munsi ikibazo cyacu kivuga ko mbega ko barakajye kugaragaza urukundo kesa swa mu muryango canke kubakundana canke ku bagenzi bacu Noweli tuyibuka muri iyo tariki ya 25 umuntu aba yarabaye mu mezi 10 nangahe ni menshi cyane abagenzi ubu baraberetse urukundo d'une manière ou d'une autre sinzi abakurongeye mu ma église abavyeyi bawe abo muvukana hari ikindi kintu special kubera iki twogaragaza urukundo mu bundi buryo kuri uwo munsi wofete Jenny baza yuko twogaragaza urukundo mu ntumbero yo kwifatanya n'abandi ni byiza nkuko twabonye ko habaho marché de Noël hakabaho ibihe bidasanzwe haba mu kugura no mu kwitaho ibintu ni byiza ko atawo kwikura muri uwo mugwi wo kwifatanya n'abandi hanyuma ugaca novuga ni ufatiraho canke uprofita kugira ngo ushobore kugaragaza urwo rukundo urugaragarize ukunda canke urugaragarize uwo wifuza gukunda cyangwa urugaragarize umuryango wawe cyangwa urugaragarize ikibano rero novuga nti kubera ko abantu baba bari muri iyo mood baba bari muri ico gihe cyo kuhimbaza no kuryoherwa na Noel nakaryo keza ko nawe ufatiraho kugira ngo umuntu ashobore kugaragaza urwo rukundo arugaragarize uwiwe nabiwe. Et c'est bien quand il y a la célébration, c'est là où l'amour monte. Je numva ivyo bavuze ari ivyo kuko rujya urukundo niba ariko kugwerekana kujya munsi wa Noel gusa ahubwo sivye ko rimwe ko ari kubishyira ku mugaragaro mugabo nko muri family ibintu bisanzwe bihari kuko abana bafise ivyinshi bakorera ivyo baba bakenera mugabo ko rujya munsi wa Noel ni nko kubereka kugira ngo babone ko baritaweho ni nko kubishyira ku mugaragaro mugabo biza vyongera ku bindi uba wari usanzwe ukora rero Noel si wo munsi wo gukora ku bikorwa vy'urukundo gusa ahubwo peut-être ko ari umunsi wo kuvyerekana tukaja hamwe tukavuga tunamusaba ikintu gisigura iki mugabo ibikorwa vy'urukundo nivyo kogwa kiringo c'umwaka wose Choko ibikorwa vy'urukundo vyo kugwa ikiringo c'umwaka wose alors none umunsi mwe mwahimbaje gute jewe sijenda chara mujene n'abantu barabona oy ntabwo ndubwiraho okay sinabihindura jewe ndawuhimbaza mu kuwuhimbaza ari ico kuja gusenga d'abord nico cambere ukaja kuwimbaza mu rusengero ikindi uje nta muryango office sindagira umuryango mugabo jewe ndicara hamwe n'abagenzi tukayaga umwaka wagenze gute ari nabo musabani imbabazi timbe hari yakona gutsita ariko nongera imbabazi ukaba gutyo mumva ni byose bigaruka muri gwa rukundo no kwicara hamwe n'abagenzi abantu ba hafi mutatubwiye ariko nese ko kwa dusigira ngo jende umujene umujene no kuvuga urumva biriko biraza sahandi akenshi mu mico yiwacu no mu Burundi Noel dufata nko kumena umunsi mukuru mu muryango ni hagati y'abavyeyi n'abana tumara biko ndumujene jewe na mudamu fise na nabana fise akenshi iyo muri famille mufise abana ukaba ufise umudamu canke ufise umushinga ntayo wawe murajana mukicara arabasohoka bagendana bakicara basangira hamwe n'abana babagura udozi dushasha turato dushasha iyo muri abajene naho urondera babagenzi biwawe nyene urumva ni muri iyo sanse nyene urumva Albeni uhatwishiye cyane hano yaduhishije ko kuri kamera no vuga yuko yatanze inyishu ziwe hama yavuze we uko ari karabikora nico gituma rero mvuga ko yishuye neza yego ariko atibagiye yuko turiko tuvuga ku rukundo sivyo turiko tuvuga ku rukundo mbega ko arakaryo keza kugaragaza urukundo je no ndashobora no guca n'amadanti none garisha none ko abo bantu bose abagenzi ntufise ushobora kurugaragariza kugira ngo nawe mwiteho naho mutaragira umuryango kugira ngo nawe umugaragarize gwa rukundo wifatanye nawe muhimbaze Noel hanyuma bishike no mu miryango yayo kuri ico oya
kuri ico nta vyabaye kandi nta nibihari jewe sindabishira muri iyo sanse uriko uravyumva sindabishira muri iyo sanse yuko ari umwanya wo kwicana peut-être no mukunda n'imbura umuca w'umukobwa kuko iyo ufise umuntu ukunda singoma murindiriza Noel urafise kumupangira undi munsi mukicana mukayaga ivyo ibiba biberekeye nimba ari kazoza k'urukundo rwanyu araho muja jewe ure kumusona wese ho ndabitegura kandi urumva nta nivyo nakoze kandi oya mu gihe ariko mu gihe abandi babirimwo urumva namwe muronka karyo kuko ntaco urumva namwe muri mu bihe nk'ivyo abandi barimo urumva muraronka karyo rero ukavuga ati aha karyo tugakoreshe gute urumva nakaryo keza ko kumwitaho ntucuja mu bindi kuko ejo azo ari umunsi w'akazi rero umunsi w'akazi n'umunsi w'akazi umunsi wa Noel tuba tuvuga uburyo bwo kumwitaho mu kwifatanya n'abandi kumwitaho oya mbere na mbere ho nta nuhari urumva nta mpamvu yo kwitaho udahari bakwiteho rero bakwiteho genda kuvugiye banyiteho reka mbere tubwire kumwe n'umunsi wawuhimbaje byagenze gute cyangwa usaza uwuhimbaza gute nanje Noel ndayihimbaza nk'uko bisanzwe nk'abandi bose kuko nabivuze ubwa mbere jewe nanje ndemera Imana rero nayihimbaje kuva mu gatondo umunezero nawe uzindukanye kandi n'uyu munsi ku mugoroba ndaza kuja gusenga nifatanye n'abandi bakirisu by'ukuri nzirikane uko kubaho kw'Imana Imana iba yaramajije kuva kuri Noel y'umwaka uheze gushika no kuri Noel y'uno munsi rero urumva hama kandi ndagerageza nanje nkitabanje kuko ndabafise nkaba bishoboka nkabavugisha abandi nkabaza amakuru yabo hanyuma kandi nkaryoherwa na hama nkaja mu muryango rero nkasangira n'abandi kuko n'umunsi wo mu muryango n'umunsi wo gusangira mu muryango no kwitaho aho bikenewe ko bitabwa rero urumva nanje nuko ndiko ndawuhimbaza mu kanyamuneza ntangere n'abandi bose ibijanye no gutegura ivuka ry'uwi wawe navyo biba bimeze gute ico kibazo oya none ivuka ry'iwanje no kuvuga bo urumva nimba Yesu Kristo yaravutse nuko habaye peut-être wewe n'umwana w'Imana mugabo akenshi kugira umwana avuke harabaho kugura ko umuhungu cyangwa umukobwa n'umukobwa plutôt nawe biba bimeze gute we ntavyo utegura ndabitegura cyane gose kuri uwo munsi urabona ko nukugera ndageze rumba ivyo rero ndabitegura nkabizirikana nkavugisha abari mu gitigiri cabo niyumvira ko ndiko ndarabisha ijisho kugira ngo ubushobora kuvyemera ko twifatanya ugo rugendo kaba karyo keza kuko nyene twibukanya urumva rero ndi muri ugo rugendo yego ahera kuri Noel ahera kumbwira ngo ngurumva rero Noel nziza cyane ngo mana yanjye ahubwo rero reka Arlene nawe atubwire rega Arlene nidoye tumunigana ijambo atubwire nawe ndazi ko n'umukunzi wiwe nawe bafise uburyo bariko barihimbaza ko naherutse je ndiko ndakora ikiganiro ubu naho ntangiye ko ariko iri sijyaho tegwa kweli so Noel sinzi Noel burya Noel twakuze ari mu muryango beaucoup plus ni kumyaka ngeze ko Noel yamariye mu muryango ubu peut-être umuntu abakuza ngana gutya anye usanga tuja tuguma mu famille papa mama kubafisa abavyeyi nabo bavukana bari hafi usanga tumye muhira canke twasohotse twasangiye twavuye gusenga mu gatondo bien sûr mais je me rappelle très bien que mu myaka ya hino 18 20 combien usanga twahura nyine hamwe abatante abaoncle n'abakuzine ugasanga turagiye nyine Noel wafite umvume ngo Noel ni yabana rero je uko nagenda nakura niko naguma nibaza ko iki twama twarafashe ko Noel ari yabana me nkatahura ko peut-être ari kutuba twabuze ngo ni ivuka rya Yesu Kristo abantu baca twishira muri beaucoup plus abana me numva itari kwiye kubi yabana ni yatwese kuko ni yatwese kubemera uwo umukiza yatuvukiye hama nkuko bivuze nyine adufitiye kumenya akamara adufitiye ahubwo bikaba ari nakaryo umuntu avuga ati windi Noel windi afungura windi nagaragaje urwo rukundo mu muryango abagenzi banje mais en même temps vyukuri uwo Yesu nemeye natahuye ko yabayeho ku bwanje
ndamuha agaciro mu buzima bwanje burya nibaza ko umunsi kujya batubwira ngo ku munsi tugira ama introspection mu buzima bwacu hajya utaha ku mugoroba ukavuga ati mbega nashitse ko intego na objectif ni heye ko no munsi nayishitse ko nuvume ngo nowe ntitwoja muri ivyo bintu tugume muri yo way tugume muri ivyo bintu vyango nagiye gusenga navuyeyo nafunguye naciye ntaha nome ariko tuje kwiyumvira uwo mu Yesu wariwe vya vrai twige gusaba nawe ariko tuzakoraba uwo Yesu wariwe twabonye Yesu turabizi ko Yesu n'urukundo Yesu n'urukundo hamwe n'umunsi watubwiye ko turiko turarabira hamwe Koba kajyo ko kugaragaza urukundo tubwire rero nawe uburyo wategekanije canke uri kugaragaza urukundo n'umukunzi wawe n'umuryango wawe natwebwe dushikirwe kugaragaza urukundo rugaragaza muri byinshi muri famille ko nkiba muri famille ni hariho pesa j'achète quelque chose ça c'est normal hama hariho wa soi-disant homme idéal ahari uravyumva nawe ahari ubuza ahari ahari naho ahari none oya ntawuhari aha abariko baradukurikira rero barabona rene urumva yuko turi mu kiganiro turi mu kiganiro uwo muntu rero adahari ifo ko tumurondera ifo ko urwo rukundo rubaho ifo ko iryo vuka turitegura sivyo ariko baradukurikira rero sibega muza ko tugaragariza urukundo turakorana tukazi twebwe n'abandi bantu bashobora kudusumba bariko baradukurikira barabize ibya hano hantu birakaze ariko ikintu cyo turavuga kirakomeye kugaragaza urukundo ndazi ko tubayeho muri society no munsi umuntu avuga ati kino gihe ndazi ko turavuga ngo urukundo ruragabanuka mu bantu sinzi ko hari ibibazo biri mu bantu sinzi hari ibibazo biri mu bantu hariho n'isikwira iri mu rundi sinzi isi ya kino gihe sinanayitaro n'ukuntu nayikarifya mugabo na Bibiliya iratubwira ngo mu mpera mu bihe bya nyuma urukundo ruzokonja urukundo ruzotimba ni byiza ko dushimikira kuri iki kintu cyo kugaragaza urukundo kandi urukundo rugaragaza mu buryo butandukanye hama ntidutahura bujya kugaragaza urukundo hari umuntu aba yumva yuko utamuhaye amafaranga tu ne l'aimes pas. Et je ne le dis pas pour juste abakundana. Non. Sinzi ko abo muri kumwe abo mu kibano mu bagenzi muri abo bapretenda banyo muri abo amaso yaje ariko arihweza akone nakibagiye boni bagumye akavuga kandi ko nkwana n'abasore donc muze muranyihanganira bavuga ati utampaye amahera cyangwa utaje ku manda zanje ntiwanyigaragarije urukundo ivyo bintu ni nshaka mubwira abantu be kwadukurikira uno musi miko bavuga ati nowe ni mugaragaza urukundo barugaragarize gute uduhe ku bagenzi barugaragarize gute bishana nabo munywe kuri famille barugaragaze gute ku bakops babo n'aba homme idéal n'aba femme n'aba dulcine babo barugaragaze gute twavuze cyane muri famille tuvuga cyane n'abakundana mugabo twibuke ko iyo ufashije naho umuntu mutazinanye atahumuzi atari wo muri famille ari ikintu gikomeye cyane c'est vrai ushobora kuja muri famille nivyo ashobora kugura akantu mutari muherutse muherutse amafaranga akagura akabwira ati no musi niwe twicaye tuyage dusangira abagenzi gutyo ni mukicana mugasangira mugabo ku bwanje numva ahubwo icari gikomeye no kuri abantu bakeneye gufasha cyane gusumba abandi kuko nivyo famille n'abantu bawe bari hafi tegezo gufasha mugabo bavyiza bajya babandi nabo badafise na bikeya hari utwo baronse nivyo tugende dufasha mu miryango yacu dukora uwo musi mukuru twerekane ko hari ikintu cabaye canke hagati y'abakundana agenda babikore mugabo twibuka abandi bantu bari ngaha hanze badafise ico bifashije nabo bakeneye ubwo bufasha ego jewe nanje ndashaka ko tubona ubwo rukundo inyuma y'umunezero tubone mu mico ibiri nkuko yari karavuga Richard tubona urukundo mu buryo bwo kwitaho abantu muri rusange ni ukuvuga kumva ko jewe ndakeneye urukundo ndakeneye ubufasha burya bufasha je nkeneye hari ubwo nkeneye jewe ku rugero ndiko hari n'ubwo abari hasi bakeneye kunsumba
urumva ubu munsi wo kuzirikana no kwitaha abantu muri rusange, umwe afasha uwundi muco adashoboye. Hama kandi tubone urukundo mu yindi novuga mu wundi muco, urukundo rw'abategura kubakana n'abubakanye. Turiko turaraba uno munsi urukundo turabona ko ni ahantu rugeze, turabona hari uno munsi hari ama divorce menshi, uno munsi ingo usanga zidakomeye, zidafise umushinga ukomeye, ugasanga abantu barakundanye, umwe hari icyo akurikiye ku wundi, undi hari icyo akurikiye ku wundi. Twariko turavuga ko Koba akaryo ko kugaragaza urukundo, ariko ugasanga urwo rukundo baza kugaragariza rwaramaze gutimba. Rero jewe sindubaka, je nshobora kubwira abantu batarubaka ko vy'ukuri ivyo je nibaza ko biba vyavuye igihe baba barahise, igihe cyo guhitamo c'umwe wese, ko vy'ukuri abantu no munsi barahita, umwe arahitamwo bazokubakana kubera abona icyo azomukurako, ugazoshanga ageze muri gwa rugo nyezina kubera hariho ibindi birengeye ivyo, hariho ibifatiye ku mubano, hariho ibifatiye ku madefu umuntu aba afise, hariho ibifatiye ku nyifata umuntu agira. Ivyo ntibafashe umwanya wo kubibwirana, bikazotuma ahubwo cagiye twariko tuvuga cyo kugaragariza urukundo, cyo gukomeza urukundo, hageze ahubwo umwe aja hariya uwundi akaja hariya. Rero je novuga ko kaba karyo nimba ko vy'ukuri Koba akaryo ko kugaragaza urukundo, ahubwo kabe n'akaryo ko gusuzuma urukundo rw'abategura kubakana n'abubakanye, bisuzume barabe, kuko n'urukundo rutuganisha gutanga ubuzima. Turabona ko Yezu yavutse habaye gutanga ubuzima aciye muri Bikira Mariya, Yozefu arabumurezi. None turabona ko habaho ukuvuka, habaho urukundo. Ubwo rero kugira ngo habeho ivyo bihe byose n'uwo munezero ugaragare, nuko urwo rukundo baba rubarimo mu bihe vya misi yose, mu buzima bwa misi yose. Ego hariho imisi mikuru akenshi tuyishira muri tuba dushushe, ngo mu mpera z'umwaka hari imisi mikuru turashushe, dushaka kuryoherwa. Hama abantu bagaca bita ngo iyi misi nikiri imisi mikuru vy'ukuri yo kwicara, nkuko mwese mureko muravuga ngo ibu umunsi vy'ukuri yo kugaragaza urukundo, uyahanuye abari imiryango, abari mu ngo, ngo tuko turabona ingo kumwe zimeze ubunye. We wasuye kutwibutsa ati ntidufashe gusaba mu miryango iwacu, dufashe n'abatishoboye. Ico kintu kirakomeye kuko ndazi ko hari abantu side tuyibagira ko ari no gukorera Imana. Mugabo tukavuga tuti hariho umengo ni imisi mikuru isigaye ari business, like Noël, ni sapin de Noël, aya mashapo, utu decor, nkuko tubona natwe muri studio zacu, ukamengo n'umunsi wa business, c'est pas umunsi wo kwicara. Ivyo bintu vyoba nka wewe wumva vyo kwekilibra na gute, kuko kese so mu amashapo turayakeneye, kese so sapin de Noël turayikeneye, kese so amaje de lumière turayakeneye. Kubera iki duteba ko cyane kuvuga ngo uyu munsi abantu barawusesagura, ko abantu bawugize business, kuki duteba aho hantu bipfira hehe, hakogwa iki? Mbere na mbere nibaza ko bivana n'ukuntu umuntu afata ibintu, kuko hari ibintu uzosanga muri aka gacandi ntubisangeho. Kuko nk'ukuntu abantu b'Ibujumbura bahimbaza Noël, siko abantu bari guhimbaza Noël. Ibujumbura hari ibintu byinshi, iby'ibisharizo, ibintu umuntu atwambaye, ivyo vy'amasape de Noël. Mugabo ahandi bafise ukuntu babitunga bivanye n'uburyo bafise. Kandi je rimwe ndanabikunda kuko twari dukwiye gukora ibintu bivana bijanye n'uburyo dufise. Nimba ubona ko ushobora kugura ivyo bisharizo, ivyo bindi byose bikenewe ukabikora, bikaba atakintu biza kwica mu muryango canke aho ubaye, nta kibazo bikora. Mugabo ahantu dukunda kwihendera nukumengo c'est vrai ni Noël, ukamengo no munsi wonyine hari mu mwaka, umwaka ugizwe n'imisi irenga 360. Rero nibaza ko igikuru nukumenya ko tuwihimbaza, nivyo twerekane ko hari umunsi mukuru, ko no mu mico ya kera iyo hari umunsi mukuru abantu barasiga amazu y'ingwa bakerekana ko hari ikintu gishasha cabaye, hari umunsi mukuru wabaye. Mugabo nitwibagire ko ejo na hirya ejo ubuzima buzobandanya. Rero tumenye kuntu tujana n'ivyo bintu, n'ivyo bisharizo birakenewe. Mugabo tumenye kandi no guha umwanya abantu bo muryango, tumenye ko tujera ivyo bintu. Nimba ari ikintu umuryango ikenewe, ntureke gukora ngiye gukora ibintu vya Noël. Tumenye rero tube responsable twebwe nyene, nimba uri chef de famille, nimba uri umujene wo mukundana, umenye ukuntu uza kubijera, yuko ko inyuma ya Noël ubuzima barabandanya.
ego nuko novuga yuko jewe bivana ni n'agaciro abantu baha iminsi mikuru. Kuko mu minsi mikuru tuvuze abantu bagurisha ibintu, abantu bagura ibintu, abantu bambara ibintu batahora bambara, turabizi igihe cyose iyo ufise umunsi mukuru urawutegura. Hariho n'impuzu uba wambaye. Twabonye yuko ingene isoko ya Noweli yavutse mu 1570. Si ivyo rero twebwe abarundi tuje gutanga uruno munsi. Ahubwo nuko tugerageza gukora ibisa n'ivyo abandi bakora kumva n'umunsi mukuru utahereye mu Burundi wahereye hari ibura iyo wahereye. Rero ko nibaza ko ivyo bintu byo kugira ibintu abantu baguze kwambara kugira iki ntivyosamaza abantu n'ivyo gushariza birimo. Ntivyosamaza abantu nkuko Richard yareka arabivuga, umuntu wese yobikora afatiye ku buryo bwiwe, yobikora afatiye ku giharimo. Umunsi mukuru igihe cyose utegurwa n'umuntu kandi uba ku muntu. Rero kandi ntawe udoda kugira ngo agize umunsi mukuru uko utariko, kubera ko nuwi wawe nta wundi muntu numwe akujejwe, wewe nuwi wawe. Nico gituma rero numva ko ivy'iminsi mikuru mwese yobikora uko avyumva, uko abishobojwe n'uburyo afise, atibagiye ejo nkuko Richard yari karabivuga. Hanyuma kandi akibuka no gusangira n'abandi, kuko ngaha turiho kubera abandi. Ugo rukundo twariko turavuga, ntushaka kwikunda wewe ugira umunezero, uriho kubera ko abandi bahari, ugira umunezero kubera hari ivyo ubona bigukikuje nabo nabagukikuje. Rero twibuke no gusangira n'abandi, niwo munezero udasanzwe, nigo rukundo rudasanzwe, kuko ejo umuntu agirwa n'abandi, natwe mu buzima busanzwe tuba tubakeneye mu buzima bwa misi yose. Imbere ko mugira akajambo mugira bari kwadukurikira dusozere ikiganiro cacu, nongeye ko kantu ngo umuntu wese ahimba. Hari umuntu nariganye n'umwana avalohiza umunsi ivuka yiwe, umunsi w'amavuko yiwe. Niwe yanyigishije gukunda umunsi navukiyeko. C'est peut-être pas kuvuga ko na wanka, oui mais hari igihe uvalohiza ikintu mais biba yabaye biraho, mais wewe ugati no umunsi navutse en fait ari gusigura vyumva ko biri mu maraso. Rero ngerageje kunganira ivyo bariko muravuga ni umwe hari umuntu avuga ati jewe nawe ndayiha agaciro kubera impamvu yinini, uyo muntu ni mu mureke. Kandi niyumva ko yo spendinga $1000 ni mu mureke. $1000 samara menshi bivana n'umuntu ari we. Nimba yumva ko yo spendinga uko ngana we niko vyumva muri uwo mwanya, kandi niko yumva ashaka kwinezereza, let that person cause niko vyumva, niko bikora. Kubera ndazi ko dukunda kujeneraliza hano ugasanga twagize ama critique atarakwiriye gukogwa, me umuntu arakunda Noel, hari abandi bakunda bonane. Nabonye ko mu Burundi bokubiriza uburyo turakunda bonane kuruta Noel. Noel twayihebeye abana. Noel bawumva umengo ego turasenga tugataha. Mugabo le premier mbo kiretse twe tutangoye gusaza muri kino gihe, umunsi wa le premier usanga waryamye ufise abajama mugasohoka utafise naho kabandanyira abafilm karuhuka mu mutwe. Mais que chaque personne, de kumuntu wese akora uko avyumva. Nowe rayiha agaciro, nayiha agaciro, nimba yumva ko agenda ahantu hazimvye akambara, agenda agafungura ahantu hazimvye, mureko umuntu. Undi nawe nimba afise bikenya abikore uko nyene, niko avyumva, niko yumva yikunze. C'est vrai ko albatubwiye ngo ntitwikunde, mugabo turikunda hama tukaja no gukunda abandi. Siko? Faut kubanza kwikunda, mais la charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais en même temps ni vyiza kwikunda, parce que iyo umenye kwikunda uramenya no gukunda undi muntu, uramenya no gutanga urukundo. Hari abantu batazi urukundo cyo risigura ko ikiganza twama tugikora cyane. Urukundo carico. Yes, Richard, akajambo kanyuma kuba dukurikiye mwifurize Noel nziza. Jewe nukubifuriza Noel nziza, abandaye bahimbaza neza cyane akunzi wa BNP TV. Je tuzobananya duhura no mu bindi biganiro no gitazuba risanzure cyane gose. Bose ijyambere mugabo ntushije dusezera uzogaruka muri sanzure. Oya sijya nyuma. Nukuri. Bito sijya nyuma. Sijya nyuma. Ego nanje ubwa mbere ndabakengurukiye mwe twasangiye kino biganiro,
hanyuma ndabifurije Noweli nziza kandi Yes! hanyuma ndifurije Noweli nziza abariko baradukurikira muri kino kiganiro, abazora bakino kiganiro n'abarundi bose muri rusangi ndetse n'abumva ikirundi. Ndabifurije Noweli nziza ndetse n'umwaka mushasha mwiza kuko tugiye kushikira. Hanyuma kandi ndabifurije kugira urukundo, kugira ubumwe no kugira ngo babandanye tugira akanyamuneza twese hamwe. Rero nibaza yuko kandi tubanaye tugaragarizanya urukundo, tubanaye tugaragaza urwo rukundo mu bacu no mu batwegereye, ntitugwisangize twenyene. Nivyo Albin avuga ati tugaragaze urukundo mu batwega apana mu bacu gusa no mu batwegereye. Hisha avuga ati tugaragaze urukundo no mu bantu batishoboye. Arlene avuga ngo au-delà yo kugaragaza urwo rukundo ibuka iryo vuka ry'uwo muntu akamaro ari mu buzima bwawe kubera iki umwemereye mujane mu buzima bwawe. Merci beaucoup pour mwatwitabire mu kiganiro cacu. Albin ndi connecté na Debout pour le climat, muzobona bientôt. Richard BNP Sport bon ariko muri sanzwe muzohora mubabona di mutangaye kumenyera their faces. Noweli nziza kandi naho ubutaha ego turabakengurukiye. Mwakoze namwe kudukurikira, turizera ko mwaryohewe. Reka mbabwire ngo ndabakunda cyane cyane gusa. Bizu Noel nziza, ciao ciao.